nta murundi n'umwe akwiye kwigira sindabibazwa ku bijyanye n'iterambere dukeneye mu Burundi ngo mu mwaka wa 2040 tube atawe tugisega. Nico gituma subiye kubahimiriza ndabasaba guhindura ingendo kuko turi mu bindi bihe. Ndakengurukiye cyane abanyamakamba kuko muratweretse yuko mufise urwaruka ruzobirya kandi urwaruka runonotse. Ndakengurutse ko mwahinduye ingendo mugakurikira nge hasi. Urwaruka rw'imakamba mubera akarorera abarundi bose, tuze dusange mu ntara zose hari urwaruka nk'ibihumbi 10 byamaze gukurikira nge hasi biri mu bikorwa by'iterambere. Rwaruka ico ndabasaba, ibihumbi 2040 ni gwanyu, twebwe tuzoba turi abazehe. Nimwebwe rero tugiye kwishimikiza, mumenye yuko turiko tubategura ngo mukurikire nge hasi, mutambuke mushika kandi mutangura imigambi y'iterambere kugira ngo igihe tuzoba dushaje tuze namwe tubishimikize. None rero namwe murazi ko tutabariye imvanda, ntimuze muturye imvi, mutangure ibikorwa by'iterambere. Umwe wese abwira umuvyeyi wiwe uti mpagakoko ntunga canke mpimene ntunga canke mpinka ntunga canke mu rukwavu ntunga, mugaba ntituze dusange urwaruka mu Burundi rutaratangura uwo muvuduko w'iterambere. Iterambere rihera kuri utwo duto nyene. Narababwiye yuko inkoko ivyara inka, ababitanguye barabibonye. None ubu ndiko ndababwira nti nimuhere ku gakwavu, ababitanguye ubu basigaye bafise amamiliyoni. Rero urwaruka va hasi, uko nyene mwakwikirenge hasi, mutangure imigambi y'iterambere muringaniye mwebwe nyene.